kenshi mu buzima umuntu amaze gukura ariyumvira kugira mariage ariko ugaruka guno munsi rwishi turafise ubwo bwugira mariage kuko tubona umengo divorce zabaye nyinshi kuko twumva umengo abari muri iyo mariage ntibaryohewe. Muri no video tugira tuyage impamvu zituma divorce zabaye nyinshi muri bino bihe n'ingene umuntu yo kwitegurira urugo rwiwe. Welcome again. Welcome to my YouTube channel. Hello. Gute muraho murakomeye. Welcome again to my YouTube channel yanje nawe kuri Darna TV. Muraho mumeze neza, reka ndavanze ndabagwe mu nda mwese nizera ko mugowe neza aho muherereye mwebwe mubanye no mu byanyu byose. Nkuko mwabonye muri introduction tugomba tuvugane kuri mariage. Nkuko mwabonye muri introduction tugira tuvugane ku rukundo, kuri mariage, kuri divorce, kuko ni ibintu bikurikirana ariko tugomba kwiga ku mpamvu yo dutuma bidakurikirana biherera kuri mariage, divorce zihagarare. Turi mu gihe aho abantu benshi mwicaye muri ko murayaga baba jeune, abantu baba bageze uvuga ati barageze kurongora no kurongorwa bakubwira ngo je sinkunda mariage, je sinizera mariage, jewe sinibaza ko mariage iryoha, je sinzorongorwa, je sishaka kurongorwa. Ukabona ko ikintu Imana yari yagize nk'iteka, ikintu Imana yari yagize nk'itegeko, ikintu Imana yari yagize nk'ahantu ho kuja kuryohererwa, benshi muri twebwe basigaye batinya mariage. Kubera iki? Hari divorce nyinshi. Rero no munsi nubashaka tuvugane kuri divorce. Impamvu zinyegeje inyuma divorce menshi agenda aratandukanye. Hari impamvu zigenda ziragaruka kenshi zigenda zitandukanye. Imbere ko dushwa kuri divorce mugabo nubashaka kuvuga kuri iki kintu. Mariage n'urukundo sivyo vyonyene bikenewe. Mariage kugira uyikore si urukundo gusa rukenewe, sama santima, si ibishobisho kuko ibishobisho ni ikintu kiza kikagenda, ibishobisho ni ikintu kimara igihe hama kikagenda. Rero kugira ngo umuntu ashobore kugira mariage ni ibintu byinshi cane bisabwa nkuko nkunda kubivuga. Icambere shaka dutahure yuko mariage ari itegeko ryashizweho n'Imana. Imana ivuga ngo umugabo azoheba se na nyina, umusore azoheba se na nyina agenda ari umwe n'umugore baciye ku mubiri umwe. Ni itegeko ryashizweho n'Imana. Ica kabiri, mariage si ikintu ugira ngo kubera ngo abandi just give binyica ingene uzumva umuntu ngo abandi benshi ngo bariko bararongorwa ngo nacerewe, sinzi ko ari course, sinzi yo turiko turaja, ngo urashaje rongorwa, sinzi ko bica bituma imyaka ihagarara. Ugasanga abantu bariko bagira mariage pour de mauvaises raisons. Abantu bariko bagira mariage kubera urungano ruriko ragira mariage. Abantu bariko bagira mariage kubera abandi tuzinanya bagenzi n'umuryango bariko bagira mariage. Abantu bariko bagira mariage kubera iki? Nivyo bigezweho. Mariage nambare neza, ngira ama video harawe bamposte ku Instagram, ngire decor atesa bashira amahera menshi. Sudi event sorry, mugabwira decor zitesa ndamugire publicity bano mugira ama mariage. Look for Sudi event on Instagram, he's the best one. So he's my friend, ndamugire publicity of course. Urumva ukeneye decor nk'iyo kwa Sudi event, ushaka ibyo kurya byo kwa Joyce Food. Kubera iki wabibonye ko n'abandi ariko babigira. Ariko mariage si uko, mariage si competition, mariage si ibintu bigezweho, mariage si ama emotion, mariage si kubigira kubera n'abandi bose akora bigira. Mariage ni sacrifice. Mariage ni sacrifice. Mariage no guheba wewe wa kera ukumva ko umuntu wawe mushasha agiye kubana n'uwo wundi muntu utazi mwahuye akuze. Mariage ni sacrifice kuko hari ingeso uheba kugira ngo ushobore kuba umwe n'uwo wundi mugira umuryango munini. Rero no musi ide ya mariage yabaye ukundi kuntu abantu babona umengo mariage ni ikintu yene kiraho no kwambara neza no kubegwa. Duko kubera ko abantu bimaria pour de mauvaises raisons, rero bavana pour de petites raisons. Sindi ko ndacira urubanza bagira ama divorce n'abandi ariko ngahangira mvuge amahezo yenyegeje mu divorce uyatahure bigufashe nambura umusore utarubaka uzogenda ubizisha nkuri nkumi. Namba wubatse ukaba wumva izo rezo ziriho ziraza deja muri famille yawe, ndaguye na solution kugira ngo ntimugire divorce ariko mushobore kubitorera inyishu. Nambura umuntu wagize divorce kubera izo rezo bigufasha kugira ngo nubasubira kwimaria uze wirinde kugwa muri ivyo bintu bigutuma usubira kugira indi divorce. Rero nabibabwiye kindly kwanza subscribe kuri Darna TV. Subscribe kindly kuri Darna TV. Subscribe. Subscribe, wewe ugira subscribe. Ucu sharinga, kugira ngo bagire subscribe. Kuko nako ndabivuga rero. Imbere yuko ugira mariage hari ibibazo bine nkunda kuvuga umuntu ashobora kwibaza, ategerezwa kwibaza. Ikibazo ca mbere ni nditeguye, am I ready? Ni ryari umuntu aba ready kugira mariage? Hariho points zishika zine.
izo muri ko murabona ukaziraba neza yuko uri ready kugira mariage. Mbega nditeguye guheba ingeso zanje za kera? Mbega nditeguye kuvana n'abagenzi banje ba kera? Mbega nditeguye kwihebera umugabo cyangwa umugore wanje? Mbega nditeguye guhindura ingendo n'ingeso n'inyambaro n'imvano n'imvano? Mbega nditeguye guhinduka? Kuko kugira mariage utari prêt kugira ivyo bintu vyose uba wihenze. Nibazo vyinshi murashobora kwiyumvira, nibibazo vyinshi cyane murashobora kwiyumvira. Ivyo umaze kuvyiyumvira ugacuraba uwo muntu mugira mu bantu, mbega uzoshobora kwihanganira amafuti y'ubutazi? Mbega uzoshobora kwihanganira ibikorwa bibi vyiwe ugira umenya kuko mubanye n'umuntu niho umenya vyinshi vyiwe? Mbega uzoshobora kwihanganira umuryango wiwe kuko nugira ugize mariage no muramugize mariage n'umuryango wose aho ari benshi bagira bamarize mesera realite? Mbega uzoshobora kwihanganira yava? Mbega urazi inkomoko yiwe? Mbega urazi umuryango? Mbega urazi ibibazo vyinshi jewe namavuga ati yonza kuvyibazo bwa mbere sinibaza ko nari kugira divorce banyiri ibintu mariage kandi heureuse. Mugabo hariho vya bishobisho dukoresha bimwe nababwiye biza bikagenda uba wumva umengo mariage ni mariage. Hariho nimvo zo kuba ufise imbanyi uvuga ati jewe yinda ndayitwara he ifoke nja kubana na nyeneyo. Nivyo rero vyeze, nivyo vyeze sinomara amaze umuryango wibona nabi ibi nabiri yuko usanga umuntu kubera izo mvo aragiye aragize mariage. Ugasanga abandi bose twiganye abana bose tunganye imyaka bose bariko baragira mariage kubera kinone jewe ntogenda ugafatana n'umutipe canke umudada wa mbere aje. Ugasanga ndashobora kuronka amafaranga, ndashobora kuronka ibi nabiri yakurya mutipe canke urya mudada ugacugira mariage. Nimvo nyinshi cyane wewe na jewe tuzi idini zishira mu commentaire zituma abantu bose bariko bari mariya. Pour ce fait ivyo bica bizana reka ndabahe ibintu bishika ku ndwi bituma haba divorce, ibintu bishika kuri 7 bituma haba divorce. Ikintu ca mbere ngira mpereko ni manque de communication. Birashitse ku mvo zitandukanye z'urukundo canke wamaze kuraba vya bintu urabona ko hageze kugira mariage pour des raisons nziza pas des mauvaises raisons. Kenshi rero mushobora gushika muri urwo rugo ugasanga communication ya yindi mwari mufitaniye mukiri couple iri kwiratakara. Ugasanga wa mutipe yahora akubwira ati bonjour mon amour comment ça va, kwera muvyutse hamwe mu gitanda arumva ko yovyuka canke umudada arumva ko yovyuka akaja muri dusha akagenda atanakura mu kici. Kandi rero hari igihe umuntu abigira abona umengo ni ibintu bisanzwe, aravyutse aragiye atakura mu kici. Wa muntu yahora kubaza bebe tu as mangé, bebe tu as fait tout ça, aho ndikomera kuri communication no yugira nza kuja kuri communication nini. Ugasanga ivyo bintu byose yari yarakumenyereje motife murabana arabiretse hagaca haba kwa kundi kukulese yale agaca umwe rero muri iyo couple agaca avuga ati kujya atambwira ivyiwe kubera ikinanje no mubwira ivyiwe. Bigahera kuri petit bonjour bikaza gushika ku ngorane n'ibibazo. Ugasanga umuntu ariko araca mu ngorane kandi zikomeye ariko kubera ko yamaze kumenyera yuko umuri rugo naho tubana vyaraheze twari dushaka mariage twese canke n'ama emotion yaragiye sintegereza kumubwira ivyanje vyose nategereza kumenya ivyo ndiko ndacamwo. Ugasanga umudadi mubajije umugabo wari mu biki biramushasha ari kumwe n'abagenzi biwe. Umugabo mubajije umugore wari mu biki ngo ntumbaze umugoreriwe kwa mama wiwe. Kubera iki ya communication mu rugo ntigihari. Nibakivugana twa tuntu twose bahora bavugana, nibakiyaga kwa kuntu bahora bayaga. Communication era kutuntu duto duto hamikagendera kure ukabona umengo ni negligence isanzwe. Ntegereza kumuramutsa nitubonana ku mugoroba, ntegereza kumubwira iyo ndi n'umupolisi wanje. Bikava muri ivyo bikaja mu bintu bikuze ugasanga wa muntu yahora kwiyugururira, wa muntu yahora kuvugisha, wa muntu yahora akwita wa muntu yahora bivuga ngo yokugurukira ntavyagikora. Kubera iki? Warashizeho barrière muri communication yiwanyu, ni mukiyaga nkuko vyahora, ntacumva ko yokubwira ivyiwe nkuko vyahora. Iyo ivyo bitanguye kuzo ni koze ya mbere manque de communication. Ugasanga communication hagati y'abantu babiri bari bavugana utuntu twose, wa mutipe mukundana wahora umubwira ibintu byose twakubwiye vyiwe, wa mutipe mukundana akantu kose tukubariye wumva wo mubarira ngo reka ndamutelefone sheri ndamubwire n'amabanga yacu mukagenda kuyamena ku basheri ba vyose murashitse mu rugo wumva umengo ntavyo usubira kumubwira, umutipe nawe wumva umengo nta mwanya gifise wo gusubira kumviriza. Ivyo biratuma haba kudahuza no kutumvikana, haba kwikekana, haba manque de confiance, haba gutakazanya kwizera hagati y'abantu babiri babana mu rugo. Ivyo bikaba biri mu koze ya mbere ituma haba divorce. Koze ya kabiri ni novuga ko ari les attentes irréalistes. Kwitega vya mirenge. Urashobora kugira mariage mu mutwi wawe ufise telenovela, nta telenovela ndabadikunda zonse.
ufise telenovela y'urukundo, umutipe wanje tugize mariage turagira ubudine en amour, umutipe wanje tugize mariage zarantanira amashugwe, umutipe wanje tugize mariage zarangira shopping, ufise deja des attentes ziri irréalistes, umutipe wanje tugize mariage misi yose 18 asiguza ko ari mwiragira dusangire mwijoro, umutipe wanje tugize mariage tuba tumeze nka couple y'anakananaka mwisengero tuzoguma dufatanye, tuzojana gusenga, tuzotegerezwa kugumana, aralalalilu, umutipe wanje ategeza kumbwira ivyiwe vyose, umutipe wanje tubanye nta mudada azomudaraga ntambwire, yo n'ibindi vyinshi n'umudada wawe ukongera ugasanga mu mutwe ufise ibintu vyinshi witeze biri irréaliste ku mutipe. Witeze vyinshi, biteze vya mirenge, muri ico gihe rero umaze gushika muri mariage wa mutipe nawe ntabimenye ivyo bintu canke ntabiguhe, biherera mu gushwana, biherera mu kudahuza, biherera mu kubuda. Ameze nk'abandi, abagabo bose ni bamwe, bari egoiste, abagabo ntibiyumvira abagore, ugaca ugenda rero ugaca uhurana, yo mana ndabihereza ko ibintu vy'amarigara y'abagore, ugaca uhura n'abandi bagore b'abakondane bababaye mu rugo canke sinzi, bagaca bakubwira ati ujya mureke uzogende ya gauche nawe aje ya droite muzohurira mu nzu ntiwirige uraruha. Ugasanga kubera ko vya bintu we wagiye witeze muri mariage utabironse, yaba umukobwa canke umuhungu, ni cause ya kabiri ya divorce. Muciye mutangura kuvuga ngo umwe wese ngo afate inzira yiwe rero ngo nta birebire. Cause ya gatatu ya divorce, gestion de l'argent. Aha. Ngira ndaharengane canke ndahatebe. Yo urumva gestion de l'argent, hari ukuntu usanga mbere yuko mugira mariage mwarayishanije ivyo umwe wese afise, cyangwa ugasanga muri mariage umwe wese aprioritiza ico ashaka, umwe wese ashimbira ivyo ashaka, namba ashaka jante shasha impuzu yawe irarindira canke ibintu vy'abana birarindira, namba ashaka impuzu shasha amahera y'ishuri y'abana ndayakoresha ivyo, ugasanga kwa kuntu umuntu adashaka kugira amafaranga y'umuryango mutahure mumve yuko umugore n'umugabo amahera mushobora kuyajerera hamwe, ugasanga biriko birazana induru. Cause ya kane harabaho les belles familles, claquettes, les familles. Kubera iki mureka muri mariage yanyu umuryango akaba ari wo ujera couple yanyu, ugasanga uri umugabo muga misi yose ibintu vyawe imbere yuko bibwira umugore bagiye guhanuza umuryango, ugasanga uri umugore umuryango wanyu ukaba uri muri couple yanyu muri babiri, ugasanga misi yose ni mama ntashaka ibi, mama ntashaka ibi, mama yambwiye ngira ibi, abo tuvukana ibintu ntibabikunda, ibiki, ugasanga umuryango wambwiye ngo ntidusohora umwana wa mbere wa kabiri wa mbere twaramusohoye, ugasanga umuryango wambwiye ngo ntitugure inzu tubanze tugure umuduga, ugasanga ibintu vyose couple yanyu ndiko murayica kubera iki muriko muhagarara, umuryango ni uriko urajera couple, si wewe n'umugabo wawe mujera couple yawe, mugabo n'umuryango wawe nywijera. Iyo ni cause ya kane. Cause ya gatanu ituma haba kenshi hariho infidelité, uko ndazitonde ziko zinganya gravité, mugabo ni cause zihari, hariho infidelité hamwe no kudashobora gutahura mumvikane ingene ibikorwa mutegeza kubikorera hamwe. Infidelité ziri kwishi, hariho infidelité émotionnelle, bakana ko babivuga ntavyonze, kuvuga ngo musigaye mukoresha systeme ya ni flirt, ngo nta birebire, ngo sinakuvanze, ngo twara flirts gusa. Ngo nako ndamubaza amazina gusa, ngo urumva ngo twarahuye turasangira icupa rimwe kabiri, ngo none ivyo ni vya grave, numu ex canke n'umukopine ntavyonze wa kera cyangwa n'umukope wa kera, ugaca ubona umengo kubera atari grave kuri wewe, kuri wundi ntibitegeza kuba grave, ugasanga uri à l'aise uno musohokaye n'uwo mukobwa canke n'uwo muhungu dusohokana n'uwundi, ivyo mukora ni Imana yonyene nibizi, mu gisagara abantu bose barabizi yuko muri couple kandi uri marié, mugabo mu gisagara abantu bose barabizi yuko mukundana, ukumva yuko ari ibintu bisanzwe, niyo yumvire ukungana biko birababaza ubundi. Iyo infidelité hamwe no kuba ituma kuri cause yindi novuga yo gutuma umuntu agabanya relation na intimité muba mufitanye, ugasanga umugabo agukoze ko no musi numva atavyo nshaka, ngira nje mu maregle mba numva ntashaka abatipe, ari umugabo wawe uri marié. Uno musi kubera wewe umva utabishaka uciye umutera kugira infidelité par exemple, misi yose ntiwamubishaka, uramuharurira imisi ngo none ngo nico none nitwabikoze ngo maka n'ubu tubikore. Muri marié, muri umugore n'umugabo, muri abana mu rugo, mugabo umuharurira imisi kugira ngo aronke amabanga yabubatse. Wavuye iwanyu urya, wavuye iwanyu ufise abagenzi, wavuye iwanyu ufise vyose, nambe udashaka kumutwa, nambe udashaka kumuha icakuzanye, ntumva kuri kuratera inzigo uwo mugabo, ukitwaza ubu n'ubu. Hari ibintu ntakunda abagore duhanurana, ngo umugabo wawe yagukoreye ikosa, ngo ushitse mu gitanda muha umugongo. Dagutweze gatatu kane gatanu barakubesha.
umugabo ntahanishwa ivyo umugabo ntahanishwa ivyo ntuzofate ureke gukora amabanga yabubatse ngo umugabo yagukoreye ikintu ngo ureke uramuhana ntuzokore iryo kosa barakubesha kandi sivyo n'amakozi menshi ya divorce hari mugabo kuri ayo mvuze solution misi yose nama mvuga mbwiye irengeye zose nja ku mavi hari igihe umugabo canke umugore wawe yadukana ingeso ubona atari nziza ugasanga ushatse kumuhana wewe nyene ariko umusengeye Imana yonyene irabikora ica kabiri communication basha nimuyage agukoreye ikintu utari witeze namba wavuga ati oh bébé moi j'ai envie d'avoir des fleurs tous les soirs le jour de mon anniversaire donne-moi des fleurs bimubarire ntazobirota ufise umugabo atari romantique mu gushaka umuntu ari romantique bimubwire ko ukunda abantu bari romantique communique muri couple yaga n'umugabo wawe yaga n'umugore wawe ica gatatu kubera iki mureka abandi bantu babubakire kubera iki wumva yuko ikibazo kiri hagati yawe n'umugabo wawe kiyazo kiri hagati yawe n'umugore wawe wokituzanira twebwe mwirigara wibaza ko tugufasha iki muri iryo rigara hariho abatararongorwa muri iryo rigara hariho abatararongora bashaka abagabo bababuze wibaza ko bazaguhanura kugumayo kandi nabo babashaka barababuze muri iryo rigara arabagufitiye jalousie kubera iki ico kibazo ufitaniye n'umugabo udofuma uja kwiyagira uwo mugabo wawe nyene mukagitorera inyishu kuko umwe wese azoguhanura bivaye n'amasantima yiwe ntazoguhanura afatiye kuri wowe ico wifuza canke ico kugirira neza rero narababwiye ko nazobarambira kuri Dafna TV. This is the end of this video. Ukabura umuntu utaragira mariage iyumvire impamvu ugira iyo mariage ukabona umuntu agize mariage ukabona ivyo bintu navuze nta communication ihari usigaye umubanira nta intimite mugifitanye gerageza wicari kuwo mugabo wawe mugire solution kuri ivyo bibazo ukabura umuntu uri muri couple deja uri marié deja ubona ayo makozi yose navuze atwara kuri divorce yatangiye kuboneka mu rugo rwawe bitorera inyishu ukabura umuntu wagize divorce bigufashe bikwigishe bikurinde gusubira kugira iyindi rero niwagira iyindi mariage sur ce turi vendredi agapeo second edition is so dimanche. So abashaka kwijanya anu kindly you guys are welcome tuzoshika kuri Roi Khaled isaha indwi kugira ngo dushobore kugenda kuraba abagwaye tuvugane nabo hama nabo tuzoba twashoboye kurihira amafaranga basohoka ibitaro tubaha amabiye de sortie basohoke. Ndashimiye cyane umuntu wari wese yafashe iki gikorwa akigira iciwe ndashimiye abasangije abandi message ndashimiye abagize ico bakora batarinze guca kuri jya ko bagasha kuri Roi Khaled bakarihira abantu ndashimiye umwe wese mwumve ko muri abantu bakamaro mwakira agashugwe k'urukundo ciao bye bye.